Bon, je devrais. Juste. En tout cas, quand même, dans 30, je ne suis pas sûr, mais maintenant, c'est qu'on a vu ça. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'abakibazana bishama vuga muri industry of Buja Flavor. Nguko tuma tubikora reka tubaze tukengurikira Imana. Hamba dusubira dukengurana mu bakunzi ba Buja Hit TV. Ndi kumwe n'umutumire navuga mu nyubako za Buja Hit TV. Mbega hoba wifuza kumenya ninde kandi yo bagenzwa niki? Mbega yo bari hano kubera iki? Ari hano kubwere kubwikorwa vyiwe. Ariko kumbure reka ndamuhe umwanya kumbere abidondore. Kumbere je ndamuvugiye n'abasanga nasanga nabeshe. Vipi bro? Yana fresh blaza. Biraza neza. Yana kidogo kabisa. Witwa gute? Bo ni Elize Rugeni Ntwaza ariko mu kazi ni Elysian. Yego. Ufise akajwi gatoyi cyane. Warigeze kugara cyangwa niko usanzwe umenye? Bo ndiko nabisanze niko nisanze yego. Niko wabisanze nuko usanzwe umeze mu bisanzwe nuko umeze. Juste. Yego kabisa. Ni Elize rero uno munsi rero kwaba muri plateau za Buja Hit TV. Ni benshi bacha bibaza ibibazo. Elize bazanywe n'indirimbo, Elize yazanywe niki? Ahanini kumbure je ndabivuza umusanga niko ndavuga bitari byo. Elize urashaka kumbwira. Ya bo je naje kubw'indirimbo naje nzanye indirimbo. Afite ndafise indirimbo nakoze nayikoreye muri Magic Sound ni Ngozi. Bo yitwa Amona Fans. Bo narinje pour kugira ndayilance abantu bayimenye. Ego à ton enfance mga ku ruhande rwe ati à mon enfance ati rero wewe ni indirimbo wasohoye kugira ngo imarire iki ahanini usanzwe ufise akamaro kaye canke irimo inyigisho zimeze gute? Bon en tout cas ni indirimbo ijanye n'ibintu vya culture ijanye n'ibintu vy'imico kama abo ni ibintu vyerekeye ishure kameme ibintu biza imbere ni ibintu vyerekeye ishure kuko mvuga ingene niyumvira ubwa mbere nkiri muto ningene naciye ndabisanga maze gukura ingene bagenda barambaza kwishure ico nzoba nkavuga yuko nzoba president nkavuga ko nzoba umustar azwi nkavuga ko nzoba umuntu akomeye cyane ariko maintenant siko nabisanze ego ati rero wari wifuza kuzoba umukuru w'igihugu ariko siko wabisanze kuri kutabaye umukuru w'igihugu kandi kuri izo haviza ko umukuru w'igihugu uzashizihera kandi ubona ko gifise nuvuga yamahigwe ko umukuru w'igihugu. Bo indoto nyinshi umuntu agira inzozi nyinshi umuntu agira mu buzima ariko siko byose abishikako en fait niyumviriye ko bon nukuvuga ukiri muto wiyumvira ibintu biri hejuru cyane ariko mugabo byose siko bishikako ariko niyumvira ko zo umustar umu artiste aho nabiriko biraza buke buke ubu maintenant undi umu artiste ego ivyo narashikako nivyo y'u president zibiki afete gusa mugabo bimwe nzoza ndabishikako ndavyibaza. Uravyibaza kuzobishikako twizere ko Elize azoba umukuru w'igihugu? Bon je suis pas sûr mais ndavyibaza nivyo niyumvira bavuga bati ngo tuvyizere kuri Elize ko azoba umukuru w'igihugu. Bon reka tuvyitege tuvyitege ko Elize azoba umukuru w'igihugu. Mbega Elize ni abo umukuru w'igihugu mbega hazo ari umwaka wa Elize gereranije n'imyaka ufise n'ubumenyi ufise? Bon dans 30 mu myaka 30 Elize azoba umukuru w'igihugu. Ubu nambo uravye Elize bari muri age dufate mu myaka 20 sivyo? Bon ego 21 21 ufise 21 novuga uzoba ufise imyaka 50 50 ni umwe ego Elize azoba umukuru w'igihugu. Mbega muri 30 tuba tugeze muri 2050 ba 2050 nuko nyene 2050 je serai le président. Le président du Burundi azoba ari Elize muri 2050. Ni umu président ou artiste quand même. Reka tuvyizere. Mbe Elize ko bugeze ku ndirimbo zinga? Ba fisi indirimbo imwe gusa vraiment gusa narakoze collabo tugira ko na video ariko mugiyo yiwanje ni audio yonyene ego just yiwawe ni audio yonyene. Kuri ki ari audio yonyene? Ba ndiko ndatekereza uburyo nshobora gukora video bidatinze kubera nakoze audio kubera aribwo buryo narose bwo gukora audio ego nibwo buryo waronse bwo gukora audio ariko video nturayikora habuze uburyo Elize habuze support habuze n'ukuvura umuntu yo gufata mu mugongo canke bimeze gute Elize? Justement habura ama support akabura n'abantu bafata mu mugongo me
je ndagerageza kwigwanaho nkakora kugira ndebe aho ndokwishitsa juste ninaronka umuntu ninaronka support nzoyironka bivanye naho ngeze kamere bizovana bivanye naho ugeze ariko tuvyizere ko umuntu azoboneka canke abo bantu bazoboneka Elise ni lazima bazoboneka kandi kugira baboneke bizovana n'ibikorwa Elise azora dushikiriza ibikorwa biryoshe ibikorwa birimwe akamaro ibikorwa novuga bibe bifise ico vyungura muri industry justement kuko nk'iyo ndirimbo nakoze yitwa Amona Fans une fois izokumvikana ndazi harimo micigwa kinini cyane kuko benshi bazoyitahura irimo micigwa kinini cyane kuko hari n'ibintu vyerekanye n'ivyishure yego n'ibintu bijanye n'ivyishure kandi ibintu birimwe akamaro kandi kumberere kubwira ati elimu ndakubwira ati ngo elimu ni amahana sana kwa nuvuga ku muntu ari we wese kuko ufise amashure ni ibintu byinshi cyane bigufasha no mu buzima uhura n'abamye nyinshi ariko kuba waraciye ku ishuri birakorohera rimwe na rimwe sivyo none Elise justement yego Elise akaba aba ingozi akaba ari mu muryango umeze gute bavukana n'uwakangaye wabo ba je ndi wanyuma umuherereze yego ndi wanyuma bro turabana 10 ariko mugabo dusigaye turi abana 5 ndi wanyuma je uruwa gatanu canke uruw'icumi wanyuma turi 10 cyumva ko ndi wa 10 nyene je nashobora kumwitaba 10 Elise arashaka kunyemerera uko bishaka nta problem twaba 10 ariko nta muntu arakwitaba 10 no umwana w'indwi yaje bamwitaba ni nyandwi yego ama wicenda nyabenda amaro w'umunani ba ni minani yego w'icumi nacayitwa w'icumi gira ni macumi si Elise ni macumi macumi ni Elise n'indirimbo yakumbura umuntu ashaka kuyikurikirana cyangwa umuntu ashaka kuyumviriza yo isanga kuri YouTube yawe yitwa gute bo YouTube channel yanje ni Elise yani Rugeni ugiye ko ucuyibona indirimbo yiwanje bo nimwe kuko sidakora vyinshi afete ndi umunyukama muri game ego uri umunyukama umukungu bivuze nyene nkoresheje imvugo koresha uri umunyukama uri kuko uri umushasha novuga muri game umaze kubona iki hoho urabona yuko ivyo wagiye mu gukora ivyo bizogufasha bo en tout cas ubwambere je nari umudanseur nari mu makrebe y'abadanseur naratamba nari fise krebe yiwanje personnel hanyuma mu nyuma nza ndakora ama concert dutamba gusa mu nyuma cyane ndabona ati ibi bintu wapi kuko naze ndakubita ama live ama capella abantu nkabona bararyohewe cyangwa ati reka rero ninjire studio ndebe ko nokora ikintu yego ati urebe ko wokora ikintu ico kintu rero waragikora kandi waragishitse ko Elise tubivuga gute bo ico kintu naragishitseko ubu rero ndindiriye lancement kugira ndayumvisha abantu benshi bashoboka bashobore kuyumva kandi bidatinze ndakora ikindi kintu gishushe cyane yego mu ruhande rwa Elise ni umuntu akwiye support cyo gukora kiganiro akwiye support akwiye gufashwa mbe bujya ubibona gute Elise kubwawe urakeneye umuntu agufasha ariko ba abonetse bien sûr ndamukeneye atabonetse mugana navyo nta probleme kuko afete nihaye ihangiro yo gukora music kandi ihangiro nihaye ntegeza kurishika ko tu yego juste kandi bizogenda neza ni Elise benshi bakunze kuja muri music benshi bavuga ati jewe narabaye novuga umuririmbi kubera ibi bintu undi nawe narabaye umukinyi umupira ngo kubera uno muntu we wagiye mu by'umuziki wisunze iki ni bon inspiration yavuye kuri inde ba inspira kuri inde bo je inspiration yanje afete kuva nkiri umwana wese nakunda kumviza imiziki inspiration yanje ni Kidumu yararirimba humva ndaryohewe kuva kera nkiri umwana nakuze indirimbo ziwe ndazikunda cyane yego uyu na Kidumu kuri no mwanya w'umusabiki cyane musaba support yego kikume ni nk'impanuro hoshikiriza Kidumu kuri no mwanya ikintu Kidumu ubona ko yokora ariko ubona umenga aracirenga gito niki kubona yoko ba Kidumu numusaza mu kazi nivyo icyo no musaba nuko yoza aragira agira support ku bana bari nyuma kuko deja arona arikara asaza yogira support ku bana bari nyuma yiwe kugira bazosigarana izina ryiwe yego ivyo uvuze nivyo yogira support ku bantu bari nyuma ariko dusubije ubwenge nyuma Kidumu n'umuntu bamwe babikora kubera Kidumu tuvuga iyo yarafashije Farias Kidumu yarafashije novuga Rorijo hoho ubu unye urabona ko ariko arabikora kandi
Bon, ibyo yarabikoze dans les années passées. Mais maintenant sindiko ndabibona ntari kare yarabyerekana cyane kuko hariho abana bafise impano benshi kandi bakeneye amasapoti justement. Irize nk'umuntu ashaka gukurikirana rero ibikorwa byawe bisanga he kuma plutôt kumba kwandikira ama social networks za Ba ni Facebook na ntuze na YouTube channel. Instagram ntayikoresha Ba sindayikunda kwikoresha cyane. Aya Facebook yitwa gute? Ni Elisiane Rugeni. YouTube yitwa gute? Elisiane Rugeni. C'est la même chose. Hama rero Elisiane Rugeni ukaba wiga canke kwa ufise gukora ibintu navuga ufise akazi ukora. Oh, ndumu etudia na kazi fisi. Gusa mugana nako na kazi ndumu etudia ni kaminuza. Justement. Y'Uburundi. Ego. Mwakanga. Niga mu wa mbere ariko nzoja mu wa kabiri. Urabona yuko vya music nivyo gukora pito no kwiga ubona ko bihano kuko music irakeneye umwanya kandi tukavuga ati kandi n'amashuri arakeneye umwanya ho urabona ko bigendana. Ba ikintu cyose gifite umwanya wacu. Nyimba fashe umwanya wa music ndagenda nkakora music. Nyimba fashe umwanya wo kwiga ndagenda nkakora etude. Ikintu cyose ndagiha umwanya wacu. Urakoze cyane Elise. Merci beaucoup. Ego. Mbere ntitwagutumira ubundi uzoza Elise. Bon, je devrais. Negereza kuza. Guys bakunze Buja TV tuzosubira rero inshallah Imana bikuze twakumwe na Elise yababwiye ko indirimbo yiwe akubwira ati kera bon à mon enfance c'est quoi vous dire? Yes. Mu Kirundi bavuga nkiri muto. Nkiri muto ukiri muto wari umeze gute ukiri muto je nkiri muto naravuga ati nzo ndafise rêve kuzoba umukozi wa Buja Hit kandi arako nabishitseko Elise afise rêve kuzoba umukuru w'igihugu kandi avuze ati muri 2052 kandi arakubwira ko azoba umukuru w'igihugu uravyemera kandi urabona ko abikwiriye mbe bizogenda gute zo bari mu artiste wa mbere nuvuga abaye umukuru w'igihugu tuzosubira rero inshallah Imana bikunze kumwe na Benny Byanze kamera Juma Jux Professional niwe subscribe bye